maze nk'igihe wamuri kuratanga amareso morale mugabo ndakubwiye yuko wowe sinkeneye kuguha reso morale nk'abandi wowe niko nakubwiye fact Nelly urafise ikibazo ifo ko abantu bagufasha kandi jewe n'ukundi pense volonté ndashaka kugufasha ndimwe muri abo bantu so abantu rero mwigira abagenzi biyo babantu muri commentaire ejo narabahamagaye naba bantu mwirirwa muramukoresha ibiganiro kwanza akora iki mumukoresha ibiganiro kugira avuga iki akora iki abaje kuvuga iki rero bagira ntamukoresha ibiganiro bagira nta bari mu commentaire bariko baravuga ngo naka ngo eske ngo wabonye dada ngo wabonye ivyagize ngo wabonye yagiye ngo bivuze kwiki wabonye naka wabonye ndabakimuze hano mufata gateye mwicara nimwebwe barozi bambe nimwe muri ko muramwica kuko ntimumukunda turabizi mwa muri ko mutwenga ingorane z'uwundi ariko mwebwe abashikiriye murabibona rero akarorero nama ndiko ndavuga umukobwa wacu umona wadukunda amazi imisa mu kubagura mwarabibonye ubu nashikiriye cici tukuvuga yuko baba bariko mvuze ngo bariko baramufite tafite arabona bambeshe mugabo nabo ntabuzamufite tafite ibirenge bibanza ngo ntazobashikiye uramufite tafite ukamuja ku ruhande ukamwipostingisha uyabuze entertainment yo cihomba kubera iki numu producer mugabe kintu abasore ndirimbo Goreti Marco Mix iraba umuhe gift mugabo ntumucire mu ijambo uzobugize urumva abuze mwoca muhombiki rero abantu mwako ya gift yimuhe binge gato banda muri kivya ama gift abo bantu mwaba muriko muramuhypinga ngo ibiki n'ibiki nimwebwe mutuma agenda agakora ikiganiro ariko aravuga ngo arafasha abantu kuva ryari umuntu atukana kujya anye ari wa aza agakora ikiganiro muriko muramubaza ngo mu mico y'ikirundi ngo ese nk'umugore yubatse akora ibiki mu mico y'ikirundi ese ko umukobwa afite imyaka nk'iya fisi aratukana kujya tukana ese ko umukobwa afite imyaka nk'iya fisi arinjira mu buzima bw'umuntu akandagaza umuntu abasare ntaco sinovyinjamwe ivyo wanyu ngira mwamushaka gukora promotion nawe mugabo hariho abantu basha ego uramenyekana ese ko abantu bakuzi gute hari ibintu avuga ku muntu hamwe umuntu jewe ndakeneye ntaye muri bamwe bakora avuga bamona mutubwiye namwe nce ndabagaruka ko hino mwe mutubwira basi mwumva gute ese muricara mukaryoherwa ati wi yampaye promotion y'ubuntu wi amvuze naronsa abantu wi uraronka abantu nabo bantu bazameze gute tuza twica nk'ubu jewe sinobabesha harageze gendisha ndavuga ati kandi shari gihe usanga ryo mugabo mbona atamukunda kubera iki ntimunyatake kubera iki kubera ukuntu aba yabidekivye urafise ubwenge Nelly urafise tana yo gutwenda yo kuvuga n'ibiki ivyongereza bicuramye n'ibicuruzi kora kazi urafise ibintu vyinshi waravuze ko wakoze ku radio wavuze ko wagize format ugura radio yiwawe ntubirata ko ufise umuzungu afise amahera urafise finance urafise ugura radio yiwawe ukore tuzokumviriza none aba bantu biko ratera depression none namwe ndiko nababwiye mwese genda urabe ma commentaire nyimba ne rushaka kuraba hariho video yawe nakoze igeze nibaza kugihumbisha ama likes nta muntu n'umwigeze avuga ngo uramuherenga irije ngo uramwinjirije no bose bavuga ati aragutuka aragira iki abandi basanze inbox bakanshimira ibiki n'ibiki bisigura yuko nabarya ubona kwesha ibiganiro nishutse kwirondera agakate nabo nyenda bizi muheje baca basenga bagakora kukimenyesha ati mana umfashe uno muntu ntizodukwaruzanye bakwigenge numva nkeneye kubirya mugore wa muri kurahaya wo kuri wasakidona umunsi video uzobishira hazi nibaza basi ko abantu bazohumuka basha nimuhaguruke muvuge ko iki mutinye ko ikavuga umuntu mukaca mugenda mukinyegeza ngo sinomwishura ibintu byo vuga ngo sindamwishura ngo kwagomba ndamuhaye ngo trend basha nimuyimuhe rimwe bwa rimwe ivyo twabivuze nabadadira fa passe turahagarika gusa twe dusuhuzi dushobora guma twiruka nyuma y'umuntu akuze nka kurya si umwana mugabo igihe cyose tuzovyibuka tuzovuga ifoko muhaguruka sinzi uko mubigenza mu ifoko muhaguruka muvuge kubera iki mwumva yuko muvuze benshi abambara azokora iki bijya bitutavu atukana bijya birofa je bijya mbona ko ari birofa nimba yumva bijya yo bintu kaje ntaco bibwi bijya ni birofa bariko aravuga hama kandi nuko atajwi rere nkajya umunyamuje mfise bijya nari kubivuga nka kominduru nkemeza abantu ko abesha example narayitanze ku bintu vyawozi yaravuze ko atazoza yahezeyo arabesha raba ubibwire Emi abikuvugire mu jwi rirere hinge gatonya Goreti banzurindira uraza kuvuga hinge gatokine murashikira arabesha muntu uri hano no Goreti
Ninge gato Goreti umuntu uri hano mubwira ivyo binyoma ubona ivyo bikuvugira. yavuze kuri Darlene ukabihengeshanya ugatangwa kuvuga petete ni dadasoye ndiko ntanga example kuri ko ari we mbona ngahamwe namwe mwihangane murabe barya abantu bose yagera avuga ko mugahengeshanya kuvuga kandi ari je mfise n'ikibazo gikomeye ku manzu ingempeze cyane ndavyibagira Ikibazo gikomeye ni ca exeta Queen tekana. manzu reke abantu muramubona mugahengeshanya ubuzima bw'abandi ngo eske yavuze ivyo jewe ndi hano mpagarara mvuga yuko arabesha nyimba atabesha ni uguye live ampinyuze avuge ivyo yavuze kuri Ozi aho yabikuye sabagenzi ngo avuge ngo ariko agira bezo ntugira bezo n'umuntu wanga arabesha Nelly urabesha ibintu byose wavuze nakayivye imodoka nakayigize ibiki urabesha rero ndabinginze muhaguruke n'abazovuga umviriza Daddy ari hano jewe ndi hano bajinisi bari hano nuri wenyene tuzohaguruka tuvuga ati hora ivyo uri kuravuga bikuyehe hama je twakubwiyeho dukeneye gufasha si ukeneye vraiment gutonde kuzana bwa ku murongo ntudusazire nabi please hama je amavideo ndiko ndakora ntanzigirimwo n'ukuri ndiko nshaka uhinduke ntituriko turakwinginga mugabo uhinduke kandi jewe ashavuze ko ya live vuga bijya bufuti ikibazo n'abantu bavuga ntituba tuzi ko ari by'ukuri cyane nimwe mukwiye kuza muravuga mukavuga ati basha arambesheye niba wisiguye urabivuga hama natwe tugafata defense niko bimeze niko bitegezo hategezo ko nk'umuntu avuga ntidushobora gutose kumureka ngo yigire akaraye kaje ngo yama ariko ararura abantu ajejwe iki mu gihugu ni giki kumuvuza acavuga ngo tuzi igihugu ajejwe iki atanga amategeko nkani. Thank you Shamon. Ajejwe iki nabajije abastari mwa muri ko muramufite tafyeta ko yama ariko arabatuka la focus la fois passé narabivuze jewe naragiye kuri live yiwe nari nkiye mu following nsanga ariko aratuka bface ngo mvira muri commentaire amutuka ngo mishenze pardon naricaye ndavuga ati uwo ni bface none n'abastari twemera Goreti ukiraho nyene kuri ako kantu ka bface ukuntu umuntu ashobora kugutuka kujya ufise izina nkarijya mugabo kacumbira ngo yagiye muri usiku wa Nelly ati narumiwe oya ibyabo wiwe usanga arashaka kwirabira ingidi z'imifuko y'isima nibisanzwe terabwoba gusa shaka kuri umuntu akuze ugatukwa n'akantu kagakecu nkakajya anye ukacugenda umwikurutisha ko abantu batabazi ari abantu batari imenye genius nawe ndiko ndavuga ibintu uzine urugamba turimwo uzine abantu badutukira hamwe bagutuka we no muze tukajewe ejo Goreti akavuga ngo cyo uvuga ngo twebwe nabasavye ijambo yasavye ijambo reka jewe rero naresavye kandi nararyamanye kwa Genius ndaryamanye Genius c'est mon petit frère Genius yo uyu muntu acha umuntu muzima no kugitwa mukize umuntu yuwe uwo nyene agenda atuka abantu muvuge mu izina kuko ntawe uriko aramwamamaza asanzwe yariyamamaje mu busutwa bwiwe nta mvuze je namwita mami wata ijambo mbere bigenda gute okay basi okay Genius reka tume ijambo Queen avuge amagenda avuga mu nyuma ko Queen ashakiragira ibyo ashaka kuvuga tuguha iminota ingahe Queen ntumpe iminota kuko nta wundi wahaye iminota nawe ntukamparurire ndakwiyama umva ndakubwira Genius ntacyo Genius isanzure basi isanzure mugabo turandetsera community sivyo ureke mvuge niwumva mvuze ikintu mugabo nitwarwa turakomoti ngo bimenye mva ko nawe nyene none abandi ntibakuriye ko atari igitanda gihari ari inzira rero mvuge isanzure vuga sashushu gore ni icyo mvuga ntikigutsitaze ko ngiye kuvuga ikintu jewe uko numva ibintu ko bimeze sivyo ntibigutsitaze ico uza kumva udakunze umbwira ati Queen iki kintu ariko sindagikunze nukivuze nzama twumvikane peut-être ndakubwiye pardon sivyo sishaka ko twopfa gusa cyane dushwana yes ibi bintu vya Nelly nate ubu murabihagurukiye ico mbona jewe murabihagurukiye cyane kubera yabazungurutse mwese kama is a bitch twebwe yaraduhagurukiye muri ngaho
ntaco mwigeze muvuga ntimwigeze muhaguruka jewe yarahagurutse arambeshera ibintu atanazi ndasaba preuve aravuga ngo arayifise ngo barafise n'amavideo bafise ntayo bigeze berekana jewe nari mfise kuja gukora dote naraguze n'itike sinagiye mu Burundi nta kintu kibabaje nk'ico ntimwigeze muvuga rero shaye uyu munsi bigeze kuri mwebwe hari ikintu Imana iri kurabereka niba kimamanda baramvugiye vraiment yes ego vraiment uye ni benshi baramvugiye mugabo bagahita none kubera kuvuga none kubera kuvuga ngo nta muntu dadi wizu Queen akora vaga amadosiye ne kwanza iyo mvugo yo kuvuga ati ngo yatuzungurutse atuzunga twageze dukora yazungurutse nande yazungurutse yakoranye nande nitunazinanye ndavuga murindire oya mbwa iyo mvugo yangu yatuzungurutse twe atuzunga yazungurutse kubera aba bagoreti bose bari kuri iyi mihanda kandi bose twaragiye abo bose nitubazi turabafollowinga gusa so ikintu kimwe nta bucuti namwe tuvuga okay nimuvuge nibasavuga oya vuga gusa nawe raba imvugo uri kurakoresha ngo yaratuzungurutse nitumuzi ndiko ndavuga nibinye ndiko ibigo tubamwo ntarabishikamo ntarabibona no muri televiziyo nabibona Marco tureke isanzwe okay merci sivyo Goreti impamvu ndabivuze no kubera Goreti jama live yawe naraja ko turazina sukuvuga kutanze kandi ibintu Nelly nate yankoreye mwese mwarabyumvise ariko nta numwe yigeze akora na commentaire sivyo kandi murazi ko yagize nabi rero uyu munsi nawe bikugezeho muriko muravuga ngo abantu bavuge sivyo rero iki kintu ni Imana ibishaka kutwereka tuzore twiga gufashanya ubonye umuntu uwo ari we wese uzi arenganijwe haguruka nawe muhijwe kugira ngo nawe afashwe shayi si ibintu vyanyoheye cyane kubona je ntashobora kuja muri dote wanje ni ukuri si ibintu vyanyoheye gose ariko it's okay kandi ego nabise ko nari nati kubera ibintu bambwiye ukuntu ameze abantu agira nte baravuga ati nta kintu yo gukora mugabo ko ntavuga bashobora gufunga bakakwentero like Queen uretse ko abantu bakubasha uri batse ivyo biganiro biko birinteresse babantu Marco mureke kwinahize urumva barashobora gufunga bakakwenteroja peut-être bagasanga nta kosa ufise bakakurekura mugabo bagufunze Jesi ndafunga sinkeneye kuja kurinda gufungwa sivyo mbega bankuye nko muri dote mu rubanza ndi mu bantu bagaca bankura ngaho ico kimwaro nico wumva ko nari nkeneye kuja kwiyerekana gutanga mu muryango nibiki kubabaza umuryango wanje no so vomyo yuko nari kubireka hanyuma nkabikora a distance ntibiryoshe muga mwese mwari mubizi ko Nelly nate abesha Nelly nate akora ibintu ahubutse nta numwigeze avuga uyu munsi rero birabageze ko muriko muraza ngo abantu ngo bavuge it's okay chérie entre temps sindikunda gutwenga sindikunda kuvuga ukwa gusa ndashaka kukubwira umenye ko nejo muri tuvyigireho n'ikintu Imana biri kuratwereka twige gufashanya umuntu nawe utamukunda ariko yarenganijwe tanga ijwi giwawe kugira ngo nawe mutabare sivyo nate ntashobotse twese turamuzi ariko iyo akoreye akantu umundi muntu naho butamuzi tanga iryo jwi giwawe rifashe kubera si umuntu mwiza ntuzorindire ngo bikugereho hama ngo cuvuga nico kintu jewe vraiment ashaka kuvuga sivyo ko Nelly nate sinari ndamuzi ntitwavugana mugana je numva anyaduka kandi ukuntu yaje kumvuga muraza aho vyavuye nta na kimwe mutazi sivyo bashushu rero twige gutabarana ndashaka kukwishura yego okay merci kwanza rectification jewe ntaco yankoreye kuvuga ngo nashikiriwe gute yankoreye iki nta na kimwe ndabambwiye ngo yamaniza ngo barakubwiye warabibonye ntavyo wabonye swati
jewe nyamba uhora uvuga ngo uhora ubona ku ma live yanje jewe ivyo bintu vy'utugwi ngo nkundana urabizi ko ntavyongira hama kandi wewe n'abandi ntokwirwa ndamansiona murabizi ibintu mwama mutugirira hano muri famiye turabazi muratukana no munsi mukavumburana mukagira iki tukagerageza guboha mukagira iki ejo murarondeyo muja kwiyungira mukagaruka mudutwenga muduca ibirofa rero sinzi ko wibaza yuko jewe akazi kanje araho kuguma ndefanda abantu muriko murakwega ingorane iyo ugiye gukora mu muriro urasha niko bimeze mugabo amakara mbonye aje kumeneka kontu yagufasha mugabo wogiye kuyayora ukayisukako urasha manzu reke twari gutabara kirya gihe wari gukora ibiki wari mu madrama mwari mu bintu ushaka iki nimpaka none je Goreti nari kuvuga none ko uri kurasha uri kuravuga ngo ntawakuvugiye Dadiwizi yaramuvugiye none kinyemba bumva barakuvugiye mama ndawe yarakoze n'amavideo ego mwaramvugiye benshi cyane mwarampaga ikibazo cyawe ni icyahe rero ndi kuvuga mwebwe Goreti mwaciye mugenda muranyika murahora muraba mama bagenzi banje manjure ikintu kimwe genius je nuzo urampoza jewe ngo ndahora muga Dadiwizi wagize introduction nziza mu ntango twaje mu kiganiro cy'iwawe uvuga ibintu vyiza aba bana bizakurangira babikubesheye twayikwitiriye kuko ivyo watanguje naho bigeze byamaze kuba ibintu biri totalement different Dadiwizi ndabeshe okay mugabe ikintu kimwe mugabo ikindi kintu abantu babwira igihe Dadiwizi ngira nko mu mwaka uheze muri Novembre batangura kwiyamiriza rino sema barakoze kampanye baramwiyamiza ukuntu yaratanguye kwadukira abantu kuri TikTok ndaja ngaho onye igihe ariko aravuga ozi ndamwataka ibintu biratuza hama abantu bamwe muri twebwe bafata side yo kumuvugira ikibabaje nuko hariho n'abamwe muri twebwe ngahanye birirwa ngahanye bavuga ko ngo bababazwa ngo nivyo akora bagiye gushigikira abantu bariko baramushigikira abantu muvuga yuko mwanka ivyo akora ariko mukagenda mukabirayikinga mugatapota mukanasharinga hamejeje ubundi ibintu vyamara kubahindukira mukaca muvuga ngo abantu ntibabavugira none nka jewe nzoza kukuvugira gute narabonye mu gihe yariko aratuka uwundi muntu wewe wari uriyo uriko uratapota utwenga ushira amayemo utwenga unasharinga ntabwo ndaja kuri live ya none hamango kubera uyo munsi ushikirwe ushaka ngo Genius cyangwa Goreti cyangwa Dadiwizi cyangwa Makomix ngo baduze ijwi ryabo bakuvugire wewe oya nsubire nsome Okay, none ngiye example ya hafi. Okay, none nkuko Dadiwizi abibagije, none naci citumuvugire. Oya mugabe bibaho jewe Genius twiyeza nibuka kaka jewe umuntu wese azovuga nyiruka nawe guhera hasi gushika hejuru ndasavye umunota umvuge ikindi cyanyuma ce ndababisa jewe oya Goreti heyangara nta nakimwe ibi bintu byo gufatira hejuru cyane dusamire hejuru ngo naka cyangwa ngo naka bafite ibibazo ngo tugende gusopotinga ntibirimwo nivyo bamwe bambwira ngo wewe nguri njyajya ngo nta hamwe uhagaze jewe ufitaniye ikibazo na Genius umenye ko je Genius tugifitaniye nimba ugifitaniye na Cici je nitugifitaniye ko Cici ntawe nzi nta nunzi kugira mbona umuntu wari we wese muze muramenye ngene mugiranira rorazo canke
muvutanira ubwo telefone bwanyu mwamwandikiranira ariko papa yake nawe sasa shikadabu zako telefoni twega utelefoni muri frigo sajem wewe shikadabu zako nakwambisha kweli shikadabu zako amatelefoni dufise yogura parcelle yogura n'inzu abantu benshi ngorane n'imwe ibyo rero lakini sasa rero ntiwimenyere kuri urwo rwego ubu telefoni ndashobora kuvuga icyanyuma bihinduye isura ubukene bwo muri Amerika bere bwamaze kubwira ibyo n'ibituraho nta muntu agurira inzu nta muntu arihira inzu none ku buryo wangu ubu telefoni muri ngabo ufite telefoni inde muri twe iyo ni imimenyerano ubwo butelefone ubu telefoni agatelefoni akiwawe twe dufite amatelefoni nawe kiwawe Deja n'ifoto nk'iyakaranga muntu twayibonye nta kibazo urumva rero Marco ta muri frigo yamaze kuvyiga ta muri frigo iyi foto nk'iyakaranga muntu nk'ibiri amatwi abirabone Okay, so guys, Goreti yasavye ijambo rya Message kumwumviriza. Abipro nimba warangiye sinzi ko twasubiza ijambo Goreti kuko koze ngo mbirahera asubire yambaye ko baramushavuje cyane urumva reka tumuhe Goreti amatwe twibana none ntibambwiye ngo ndishaka none watatero no munyenga kari ngaha Loki oya ni brage me we ntubizi no abi pari mukuru wanje ariko oya Marco ngaha umuntu yovuga ngo naka yogora okay nashaka kuvuga uzura ibigore vyiza usabe Marco pardon gato merci urumva nashaka kuvuga Queen canke n'abandi mwoca mutanguzana histoire zanyu ngo jewe yarangize bashatse ko tuvuga en general si yagukoreye wumva yuko yagushavuze bikugeza ahantu deja izo témoignages nizo dukeneye z'abantu bagwaye depression canke z'abantu babuze ikintu kanaka kubera amajambo yavuze ni mwebwe dukeneye kugira bidufashe mugabo Goreti cyo nakubwira ko ndiko ndavuga kandi ndiko navuga Queen kandi ko ndabwira na Goreti Queen afite agahinda karenza kufisa okay urubanza rwiwe ntiyarugiyeko ndumve ngo Queen gusa aragorana aravugira amajambo hejuru kandi yari yabitse impeta okay ndashaka kubandanya okay murababaye rero nivyo ndiko ndakubwira Queen yarababaye dada yavuze hano ko yamuteye depression woga kuye he binge gato ni murindire Goreti abanzaheze please gatoyo turavanga rero ivyo ndiko ndababwira mwebwe murabibona ko ari juste intuze we nagahinda mfise sha Queen mwebwe murabona ko ari juste entertainment ariko aragira mwamwage ko muraba entertainment je bagomba kuyica ngo narisha abantu hinge gato Marco voilà nivyo vy'iwawe abantu rero nka mwebwe nimwe mwari sanse guhaguruka jewe par exemple ntacarangira nta n'umuntu muri famille aravuga umugabo vraiment birambabaza kandi ikindi naco nari nararindiriye ko nzobona ikintu yavuze nzi neza ko ari ububeshi aca aravuga ivyawoze canavuga ati ubu rero uyu mukobwa tugiye kwiruka icambere mushira umutwe ko abesha ibintu byose azovuga umuntu wese azovuga arabesha bigace kikamukiza ngo ndafasha abagore ngo batewe n'abahabara nagatonyanga mu nyanja nakantu keza wakoze naje kandi nakagushimiye ivyo navyo umuntu wese afise visibility yobikora nibisanzwe gusharinga ukavuga ati ni mutabarizo nibisanzwe gupostinga ngo dana yataye ngo karanga muntu nibisanzwe ufise abantu bagukurikirana ivyo nibisanzwe mugabo bijyukora hari abantu uri kwica imitima hariho kazoza keje uri kuronona rero twabisubiramo tubivuga turashaka gufasha ntibizohere bidasoza mugabo apa yukwemera ubufasha bwacu turashaka kuhagarika uvyanka canke uvyemera harageze kuhagarika niko bimeze hama namwe ni mureke kuvuga ngo yungu yaragize iki jewe histoire ya Cici canke n'abandi
ni kubaha icigwa barya muhamagara mumwihesha ibiganiro mumubaza mukabura n'ivyo mumubaza ngo mukamubaza ubuzima bw'abandi namwebwe mumenye yuko towe utari muzoshikirwa kandi mwebwe rero umushikiriwe ntimuze muze kutuzanira ko uburofa kuko nimwe muriko muramuroga kuko mwebwe ashira hejuru mwo mukatira mukambwira ati nuko Imana igenze mukamwigira simpaka mukatira cyangwa umutuke mu block no mwebwe yemera mwebwe aguma aririmba ni mwebwe muri sansa kumwegera mukamuvugisha buke bwe uragwaye mumufashe sino mutamufashije azobagaruka kandi azobabwira nabi kandi muzobibona tujya tubanga twose mwibaza ko ababiki ni kubera yuko mukimutwengera mukimupostingira utuntu ibiki nibiki mugabo mumenye yuko muzoshikirwa rero ivyacishe sino bivuga ko birebi ahubwo bikwiye kubugura amaso mwebwe mukimuja inyuma guys abantu mushikira wa Queen wanyu wa mu Queen of Nzigo wanyu genda mubwira afata agapotse gatoya ku bintu vyambise kuri organisation y'ibiki abanze aze buke yitonze adukore analyse ku bintu vyiwiwe ntaco twaravyemeye ko winjira mu mariage y'abandi ko winjira mu mbatwaye inda ko winjira mu kantu kose ushaka twaravyemeye mugabo turakeneye nk'abafana sivyo nk'abafana turakeneye ko winjira no mu bintu vy'iwawe wiorganirije wewe uzi ubwenge bwinshi wewe uba uriko uratora amadefa abandi wowe uriko uratora amaorganisation y'ibintu vy'abandi turashaka uvuge no kuri organisation yawe tutitaye ko wakoze show y'abantu ijana si ivyo sinobigaruka ko sinzi ko yari anniversaire canke ibiki je sais pas mugabo uko biri kose ni ikintu organize ntaco dusigure rero ngene vyagenze dushaka uduhanariza twarabiguhebeye vraiment akora akazi kawe nta wundi muntu havaza kubikora mu kibanza cyawe rero bikore utubwira ku bantu ijana batumiye eske barya 10 nibo baje gusa canke ndafite ikindi kibazo eske mu bintu vy'abagore n'abakobwa ugiye kubigisha ibintu nyene urabitahura biga warugiye kubigisha abahungu bari bakenewemwo canke babonye ku kanyuma vyapfuye ati reka basi ntaco nakujyanemwo amasura yacu biboneke bareke guharura 10 barenze ko 11 hama kandi mfise ibibazo vyinshi banza unyishura ibintu ntaco ndagaruka n'ibindi sivyo ubanza ureka ama organisation y'ivya misi uze kuvyiwawe turabikeneye okay turabandana party 2 nibaza ko tukiri kurima dutera amashurwe so reka tondane n'ibibazo vyacu hope ko tuza kwishurwa okay ikindi kibazo mfise hageze wari wagiye kuvuga ryari imico y'ikirundi mu mico y'ikirundi nta mugore aja gukora ubu hariya vyita gutage n'uwemsi nta mugore aja guhostinga anyunza ibisusu mu bakiriya bijya sa muco umugore w'umuntu yiyubashe bijya ntivyubashe ibintu nyene nk'ivyo mugabe iyo mico y'ikirundi ngira twebwe ntayo tuzi muzodufashe muduhe ahantu yanditse kugira dushobore gutahurana sivyo kandi ntuvyegereza umutima urabitse ibintu byose ubigira personnel mugabo dushaka gutahura nk'abantu b'abafana wa muri kuraza kutubwira ubuzima bw'abandi wa muri kuraza kutubwira ingene nakagize ibintu bikorwa none muri iyo mico y'ikirundi yawe umugore ntemerewe guhostinga umugore ntemerewe kugira ibintu abiriya wa muri kuravuga mugabo umugore yemerewe kuzunza ibisusu nka kurya twabonye nako mugabo ntivyoroshe ico twabonye cyo tumengo n'imifuko y'isima mugabo ntaco biremewe vyovyo en plus ari abagabo bagese abagore b'abantu hajya Jean niyihe message washatse kubaha yuko mwebwe ntaco abagore biyubashe babagabo b'abantu nabo kuguma muhira bakarera abana ariko mwebwe murabo kunyonza ibisusu hari abagabo tukayiposta dushaka gutahura na vrema cyo ko n'ubusi ndabitahura hama kandi none muri budget age amamiliyoni bavuze baguhaye nta kamera harimo nziza ikamera ishaka kuduha utuvideo dusa neza turimwo ibifurufuru nta turayitingi mwaronse none none age amamiliyoni mwashize nantuka turashaka do AZ mudusigura ingene usiku wawe yagenze uko we need to know Queen of Anger nabonye icongereza cyushoboye cyane aricyo kunda cyane sivyo
Queen of Nzigo wacu turashaka udukorere analyse do A à Z ya usiku wawe ukuntu vyagenze eske mwe mufise aba cameraman canke amafoto tungira amafoto ntarasohoka turakeneye kumenya vyose turakeneye kumenya vyose urana aba bantu hama bari none tubwire nakayagize ibi eske wabonye ivyo nakayagize eske bagenye ndabona bagenye turabashaka bagenye mu commentaire ko arakubaza ubuzima bw'abandi bagaruke batubarize batubarize turashaka kumenya mugabo utablock naje hano kubera nabonye umuntu avuze ikintu udashaka muri commentaire cyo mu block kandi tuba dushaka kumenya gusa rero turagusavye Queen wacu utwishure dufite ibibazo vyinshi aho ubona mugabo turashaka utwishure hama party 3 izobijanye n'ukuntu wewe ubesha kuvugira usigaye ubesha mbega nagira wahora uvuga ibintu ivyo tuzobigaruka ko uzomenyeshwa muri party 3 wowe uruvuga yuko ibintu byose uvuga ari amakuru ari 100% sûr none ibintu by'urya mugore wo kuri YouTube ko yagiye atazogaruka adafite itike wari wabikuye canke warihenze karagucuruka uravuga ufise amakuru atari sûr abantu bo muri comment abantu baba muri ko muramubaza ngo ngo wabonye naka ngo tubwire ngo wabonye ngo uyu ngo vyagize ngo tubwire ni mwebwe nkeneye egera hano tuvugane egera urabagira abantu muri comment ndibo nkeneye egera hano tuvugane mwarabaje ivyo barabwiye ko atazogaruka yaheze mwasanze ari byo none mwasanze ari byo rero mumenye neza yuko nage makuru yose babwira nakagize ibi nakayivyuku nakagize sivyo ndano genda bibeshuze nyamba yumva atari ivyo niki unyishure utubwire ico wari ubikuyeko utubwire ijya rero nyimba ari buzz ijya ni buzz tubwire ko ari buzz tubwire uko vyagenze gute byaragucitse canke tubone ko umubeshi mumbwire muri commentaire tubone ko ari umubeshi canke vyagenze gute canke ni buzz we need to know mbo tukirindiriye inyishu turashaka kubandanya tukamushimira par exemple jewe personnellement ngo minamushimira ikintu kimwe namwe muce mwandika muri commentaire ibindi bintu mumaze kubona mwumushyimirako sivyo cause why not okay jewe ikintu no gushimira Queen wacu nukuri franchement uri honnête kubera niwe muntu wa mbere maze kumva ukritika ikintu ukacitubwira nange nugikora sivyo kubera vire muri honnête cyane abandi ariko raguhanura ikintu par exemple ko wabwira ikintu wakoze kibi uwace shaka gukora ingene wo watagikora ingene yagihevye voilà ibintu nk'ivyo ndabakarorero muri ingene igihe yavuga yuko wa mugore kuri YouTube yagiye atamera yaronse ariko we wagiye atazo yuko atamera yaronse kugaruka yo tuma basaba mukamuhaye biki bindi acarenza kati ariko jewe ngiye no telefona naka sinoherayo sivyo rusabiriza mu majambo make bisigura yuko hamwe imbere aho atuka abakobwa batangurira ama business n'abagabo babo atuka abakobwa bagura imiduga n'abagabo atuka abakobwa bagira ibintu n'abagabo abita indaya ibiki ariko wewe ko ari honnête cyane aratubwira yajanye n'umuhungu bakundana atari fiance wiwe atari umugabo wiwe bamujanye muri expensive life ako kantu vraiment sinaho gushimirako shapo twagiye muri commentaire n'ibindi twamushimira